mwese bakunzi mbonesha kure Bikobo TV ijwi ry'abanyamahanga ndabaha ikaze mu kiganiro kijanye n'ivyo kwereza ingaburo ibereye no musi tugiye kuraba ibijanye n'igifungurwa bita beterave. Beterave rero ni igifungurwa gisanzwe kiboneka ku masoko ariko harimo ababizi n'abatacihereza kandi bamwe nibo bazi ico kiba gitunze gishobora gufasha mu mubiri. Rero ico gituma twashimye umunsi kugaruka kubijanye n'ico gifungurwa bita beterave. Kino kiganiro mwagiteguriwe na jewe Innocent Irakoze. Turafise rero umutumire muri kino kiganiro mu twindondora muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Jewe nitwa Niyonkuru Epipode, hanyuma abasanzwe ngira ubushakashatsi mu bijanye n'ingaburo hamwe n'ibimera, atanga impanuro zo kubikoresha kugira ngo dufashe amagara yacu. Epipode ndagoye ikaze kandi muri kino kiganiro. Murakoze, nanje ndabashimiye. Ego nkuko twabamenyesheje bakunze mbonesha kuri Bikobo TV tugiye kureba hamwe bijanye na beterave. Umutumire wacu beterave yoba ari iki, yamuka he, yoba hari muri ndahirimwa? Beterave ni ubwoko bw'ivyo twita imboga legume, ziri mu mugwi w'imboga zimeze nk'ivyamwa nk'uko intore, itomati. Murabona ni ibintu vyamurwa ariko biri mu bwoko bw'imboga legume. Rero beterave nayo ni uruboga mu zindi mugabo ruri mu mboga z'agaciro zifasha umubiri cyane. Beterave yakunze cyane kuva kera gukoreshwa n'abantu bo mu bihugu byo mu bugane w'Uburayi, Europe, mu Buhindi, mu bihugu nk'Ububirigi. Hanyuma gutembera kw'abantu misi yose kugwiza ibiterwa byaraje rero nini wacu turazifise ku bwinshi. Beterave itunze ivy'intungamubiri abantu bo bayihereje bishobora kuba. Beterave itunze ibintu by'intungamubiri ngiye kuvuga washaka nko mu migwi ine. Mpere ku byo nita ivyunyunyu, resere mineho, nivyo ngomba mvuge. Icyunyunyu, magnesium, phosphore, potassium, ivyo vyunyunyu birimwo muri beterave. Hanyuma nje mvuga ku bintu bijanye n'amavitamine, insanganyangaburo, vitamine A na C birimwo muri beterave. Hanyuma harimo vitamine B zo mu bwoko butandukanye. B ziri ubwoko bwinshi, niyo mpamvu uzosanga ku bifungurwa bakunda kuvuga ngo B complete kuko ni nyinshi. B ya mbere, ya kabiri, ya gatanu, y'icenda, ya 12, ya 17. Rero beterave irafisemwo iya mbere n'iya kabiri, n'iya gatandatu n'icenda. Izo ni vitamine. Hanyuma harimo vitamine E hamwe na K. Ivyo rero birahambaye ibintu abantu bihereza baba bikeneye nk'itegeko ku mubiri wacu. Rero muri beterave birimo. Hanyuma ikindi kirimwo harimwo ico bita fibre végétale, ni isukari nziza itaduza isukari mu mubiri ahubwo ifasha mu gutunganya urugero rw'isukari. Turumvise ko beterave by'ukuri iratunze intungamubiri zitari nke kandi zikomeye. Mbega izi ntungamubiri ni n'akahe kamaro zifitiye amagara yacu? Urakoze cyane. Mpereye nko kuri vitamine A iragwiriye cyane muri beterave, ariko muri beterave haba harimo ivyo bita beta carotene A canke carotenoide. Hanyuma biza guhingurwa n'igitigu bikaza kuvyara vitamine A. Iyo nayo isanzwe ifise ibikorwa bihambaye, ico bita augmentation de l'acuité visuelle, kongereza ubushobozi bwo kubona kw'amaso. Abantu bagora amaso cyane amwe arangwa no kuruha amaso kuko hari bisonga murabibona tugendana amarori, bakeneye vitamine cyane kuko irongereza ubushobozi bwo kubona kw'ijisho. Hanyuma iyo vitamine A nyene isanzwe ari vitamine iza gufasha mu kunagura umubiri no mu gutuma umubiri udasangangwa cyangwa uticwa n'uduhimba twa kanseri, les cellules cancéreuses, kuko turirema mu mubiri cyane. Hanyuma ikindi ibi vyunyunyu navuze potassium, phosphore na magnesium ni ivyunyunyu bihuriye ku bijanye hanini n'itembera ry'amaraso, circulation sanguine. Urumva yuko tuba turiko turirinda nka hypertension, hypotension n'izindi ndwara z'umutima. Hanyuma kandi bikongera bigafasha mu kubaka amagufa, igikankara c'amagufa, systeme squelettique. Barashaka n'amenyo, potassium irakora cyane ku menyo. Ivyo vyunyunyu rero birakora. Urumva abagwaye umutima, abashaka kwikingira umutima, beterave ni ikintu ciza kuri bo. Umutima urangwa n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso muri izindi ndwara zimwe zimwe. Hanyuma ikindi beterave navuze yuko ifise vitamine zo mu mugwi wa B. Izi vitamine zo mu mugwi wa B nazo ziri mu bintu bihambaye nka vitamine B9, B9 ifashanije n'icyunyunyu fer umubiri ucukora amaraso. Urumva yuko beterave idufasha cyane mu ihingurwa ry'amaraso kubera ifise vitamine B9, B9 nyinshi
ikongera ikagira icyunyunyu fer nacyo kirimo, hanyuma kandi ikaba itunze vitamine C. Vitamine C nayo ikikora ni ituma icyunyunyu fer hamwe n'iyo vitamine B9 byinjira biri neza, absorption intestinale, kubera ibyo twafunguye bigeze mu mara birinjira mu maraso, ubucafu bugatakara. Ikintu rero giza gutuma fer yinjira ari nyinshi ku rugero rwiza mu maraso hamwe na vitamine B9 ni vitamine C. Urumva yuko muri beterave byose birimo, iyo vitamine C ku rugero runini hamwe n'iyo B9 na fer. Uca wumva rero ingene beterave nayo iri mu bifungurwa biri mu mugwi bifungurwa bidufasha cyane ku ngwara z'amaraso. Kurya gitukura nyene ni ikimenyetso cy'uko kidufasha mu bintu by'amaraso. Mwumve neza igeje ya beterave si yo maraso. Hari abantu bakubaza ko ari yo maraso. Oya, ahubwo itunze ivyo nako ndavuga fer, vitamine B9 hamwe n'icyunyunyu fe biza gufasha mu ikorwa ry'amaraso n'ibindi. Hanyuma hari abantu bagira ibibazo byo gusaza vuba urukoba, les pathologies dermatologiques, troubles cutanés, ugasanga arazana iminkanyari vuba vuba, ugasanga ariko aragira isura itituka vuba vuba. Vitamine C na vitamine A bigwiriye muri beterave bisanzwe ariko kazi bikora ku rugero runini mu gutuma uduhimbane mangingo tubatse urukoba tudatituka. Ivyo birahambaye kuyihereza. Urumva uri kurakora ivyo bijanye n'urukoba. Hari abantu kumuri bagize nk'ikibazo ugasanga baragize nk'amaherehere menshi mu maso, isura yabo yarononekaye, ntibameze uko bashaka kubera ingwara. Beterave kubera vitamine A na C byinshi na cyane cyane uyikoze ikimeze neza, itaricwa n'umuriro, itaricwa n'izuba, uzosanga urukoba rwawe rugenda rwinagura neza. Ivyo nibike muri byinshi. Murakoze. Ego none beterave turumvise ko hariho ibyo bita ibifungurwa muti. Beterave yo muri ibyo bifungurwa muti? Ego iraba mu bifungurwa muti, plante medicinale, kubera yuko mu buryo bumwe bwo kuyihereza buraba uburyo bwo kuvura, hanyuma mu bindi bihe bukaba ari ugukinga no kubaka umubiri. Mugo kubera hari uburyo ushobora kuyihereza nko kuvura, iraja mu biterwa muti bivura. Ego none uyihereje umuntu yoca imurinda cyangwa ikamuvura izihe ndwara? Shiji amaso kongereza ubushobozi bwo kubona, ikacifasha kuri babandi bagira anemi, amaraso make, ikacifasha ku bantu bakunda gusaza vuba vuba umubiri, navuze nk'iby'urukoba, wanashaka bikabikwegera n'ingwara z'ubusaza hakiri kare. Ugasanga nk'umujene fille, umukobwa w'inkumi ufite imyaka 30 cyangwa kijya ku mugabo agwaye ibivyimba mu dusabo cyangwa mu gitereko, yagwaye kanseri y'amaraso, ntumva agwaye urugwara runini hataragera. Hari ukuntu umubiri wiwe uba waratitutse, harabayeho itituka ry'umubiri vuba, degenerescence itewe n'ukuntu yifashe cyangwa uko yavutse. Rero kubera vitamine C na vitamine A n'ibyunyunyu bimwe bimwe bisanzwe bifasha mu kurinda ko umubiri usaza vuba, kwihereza. Urumva nk'abantu bagwaye ibyo bigwara biba bihambaye, n'umuntu agwaye kanseri iramufasha. Hanyuma isukari yo muri beterave ku bantu bakunda kugira hypoglycemia, isukari nkeya ijya hasi, abo umutobe wa beterave urabafasha, kuko hariho bamwe acagenda akanywa amafanta menshi cyangwa akavuruga n'isukari nyinshi, mu by'ukuri hagiye aba ariko arifasha mu buryo budatomoye, ikirezi yabibwiwe n'umuganga. Nk'umuganga iyo arifatira nk'umutobe wa beterave urimo n'ibindi bintu nk'inanasi, ikaroti, ivyo ni ibintu bifise isukari nziza kama ikaciduga, hanyuma ntibe nyinshi ntibe nkaho hakabaho gutungana stability. Abo bose birabafasha. Ego none beterave burya ni bande boyihereza? Bashobora kwihereza abantu bose beterave? Ego iriherezwa n'abantu bose. None beterave kugira ngo umuntu ashobore kuyihereza yoca yitegura gute? Turashobora kuyitegura mu buryo butanu. Bwa mbere, kandi nk'ibi turiko turavuga abantu badukurikirana, uwoca byumviriza akabiha agaciro akazara bikora mu ngo ziwe. Ndazi umunsi umwe arashobora kuzoshinga intayi ukuntu yabonye amagara yiwe yanagutse. Ndiko ndavuga bariko badukurikirana, birahambaye cyane gose. Niko ndavuga uburyo butanu twiteguramo. Jus umutobe no kuyisya mu tumashini dusimboga n'ivyama, ku batadufise bakayirapa kuri rape carotte, birashoboka. Ivyo nivyo bibiri bishoboka. Hanyuma wayirafye cyangwa wayisyeye ukanye havamwe amazi. Ubwo n'uburyo bwa mbere. Jus ishobora kubivanze n'ibindi ndashobora nko nk'urorero beterave, inanasi, karoti. Iyo jus ni nziza kandi irajyana. Ushobora gufata beterave ugashyiramo n'akajenjembre, agatangawizi. Iyo jus ni nziza cyane. Hari uburyo bwo gukora amajiro bitandukanye na beterave. Ubundi buryo bwa kabiri ni salade. Beterave barayikora muri salade,
ubwayo iba ari ikintu aba ari uruboga rugize salade kandi iragira na dekoro muri salade kubera abazi gukora amasalade adekoye kubera kujya kuntu isa kujya. Hanyuma soupe de légumes, isupu y'imboga, gushiramwo beterave mu mboga ugomba gukora nk'isupu canke potage ni sawa. Imboga beterave, karoti, poiro, celery wabitetse ari byinshi hanyuma barabisya ni isupu canke potage, ibyo abantu bateka barabizi benshi. Canke ratatouille ni imboga nyine zimwe tujya ku meza zitasyeye za zindi nyine batekeye hamwe bavanze n'amashu brocoli, amashu frere cyangwa haricot. Ubwo buryo n'ubundi urashobora gukoramwo beterave. Hanyuma ubundi buryo washaka butamenyerewe mu bwo bushoboka ni gukora poudre, ifu ya beterave wayumishije mu buryo bwisunze amategeko yo guhingura ibifungo. Poudre irashoboka, abantu bashobora kuza barayora nk'ifu bakayirunga mu byo kurya, bakayishira nko mu mata kujya kwa nido, mu buyi, mu mazi ashushe nk'agacayi nk'agakafe, aba ari poudre ya beterave. Ubwo buryo bwose burashoboka. Murakoze cyane umutumire wacu, yego tubanyaje kandi kino kiganiro tumvise ni bategura beterave. None nk'umuntu agomba kwereza beterave nk'igifungurwa muti, mbega aho yocegereza mu burihe biringo ryari gute? Ivyo nibyo no kwita yuko ari ikintu cy'umwihariko, ni ikintu individuel. Mugo novuga ko muri ibintu bisa nka rusangi, ariko kenshi wosanga bisaba umuntu ugiti ciyo bivanye n'ikibazo afise. Kuko nyimba nkuba ari ufise hypotension, isukari banki kaba keneye kuduza isukari bivaye naho ibiharuro biri, bikavana n'urugero rwo gusinzikara, état de chronicité. Urashobora kumubwira tuzokuhereza umutobe wa beterave urimo ibi nibi ikiringo runaka. Ivyo urumva ni umuntu ugiti ciwe, ariko mu bintu abantu bashobora guhurirako nko kubijanye n'amaraso, avuze nko ko bagira ama anemie, nko ku bantu bagira ibibazo byo kugwara amaso kenshi, abantu bakunda kugwaragurika vuba vyerekana yuko abasirikare b'umubiri batakomeye neza, badakwiye neza kandi badafise ingufu zikwiye. Abo barashobora kuza barakora nka jus ya beterave n'imiburiburi nka 2 mu ndwi canke 3, ugafata beterave nka 2 ni karoti nka zikeye n'igipande c'inanasi, mugo beterave ikaba nyinshi ugakora nka jus nka 2 mu ndwi, ni vyiza gose, canke 3. Hanyuma mvuge nko ku muntu agwaye cancer abizi iyo ariyo yose ubwoko bwose, wewe warashobora kuza arihereza umutobe wa beterave gakeya nk'akarahure gatoya, barashobora gushiramwe ibindi nka pome, ikaroti, ntacyo buri munsi, nta ngorane, kiretse afise ibindi bibazo by'umwihariko byatumye muganga yimubuza, nayo ubundi kiba ari ikintu ciza kuri we. Ego ubwo n'uburyo butandukanye, ibindi navyo nababwiye ko bivana n'umuntu hamwe n'urugero rwiwe, ariko muri rusangi ni ikintu cyo kwihereza no tuba tugwaye. Nabibabwiye koraji y'ibintu by'imboga n'ivyamwa mu muryango, ntitwumve yuko tumwe ibintu tubiguza gusa bikoze. Ushobora kugura beterave, ikaroti, amakonkombre, ivyamwa byinshi ugashira ngaha, aho kugwiza gukoresha ibinyobwa tuguze rimwe usanga bidafise icizere gikwiye, tugakora umutobe muhira, ni ibintu byiza cyane. Hanyuma nk'abana kuzura baha duke rimwe birasubirira ya mata ya misi yose, bigasubirira ya maji yuzuye isukari nuko. Hanyuma mbega none ha beterave turabona iyo tugiye ku masoko n'ahandi canke mu masoko atandukanye mu boutique, turabona beterave urasanga zimwe bazanikiye ku zuba cyangwa ugasanga zira ahandi hantu nyene uko hameze. Beterave by'ukuri ifite ishobora akamaro umuntu ayihereje, iyo yabishe mu byo umeze gute? Murakoze. Beterave nziza itabiratituka cyo kimwe n'izindi mboga zose hamwe n'ivyamwa, ni bisoromeweho kandi bitamaza umwanya munini kuzuba. Mu by'ukuri rero nk'umuntu asumira ahantu abona badandaje hasakaye, ngo nka beterave washize ku meza zikirirwaho umunsi wose ari kuzuba, nejo kazizindukana. Yego ibintu birimo ntibihera, mugo hariho byinshi bitakara, nk'akarorero vitamine C iratakara. Ni vitamine iri mu mugwi w'amavitamine bitari vitamine hydrosoluble, ntizihanganira ubushuhe bwinshi n'umuriro. Kandi vitamine C niyo mpereko kuko iri mu mavitamine dukeneye gose, ikora ibikorwa bihambaye. Hanyuma n'izindi vitamine zo mu mugwi wa B nazo ziri muri wa mugwi w'amavitamine atihanganira ubushuhe n'umuriro, naho zidahera ziragabanuka gose. Hanyuma ikindi uko rero ivyo biriko biragabanukamo
ni nk'igifungurwa kica cinjiramwo ibindi bibi uko ikintu kibora niko uzobona inyuma y'igihe haje utunyo cyangwa utundi tuntu tubi nimva yuko gutituka kw'ikintu kuzana ibindi bibi umva rero twokoresha zitaratituka zisoromeweho zimaze umwanya muto zitarashirwa ahantu kuzuba nk'amasaha makeya cyangwa hasakaye biba vyiza gusumba. Mbega iyo mu kuyitegura ntabwo hariho usanga bishobora gusaba ko bayitegura mu buryo batabishira mu mazi bashira mu n'abatunganije gusumba. Koze cyane ni n'ikibazo ciza kubera hariho bamwe kumbure bashobora no kuyonona. Beterave ntuyihwata urayironga neza ukayikunyura ugakura ko tuzi n'uducafu twose mu ukayironga bisanzwe ushaka nko kuyikora ji wayironza uko ugakura ko tuntu twose tuyikatagura uko nyene ukayisya nk'ubu usha ukora ji ibintu he nivyo vy'imboga biba vyiza cyane ubironze mu mazi hanyuma ukaronga ijya nyuma mu mazi ashushe ugira wice udukoko kuko urabona kenshi usanga ari n'ibintu bapompa nk'itomati kukironga mu mazi ashushe ugomba ukore ji ugomba ukore ya potage ni vyiza gose ariko ari cyo guteka aho urumva haraho biza guhurira n'umuriro ubwo buryo ni bwiza kuronga neza vyiza kuronga mu yashushe kandi kurinda kuyihwata uri kurata ibintu atacyo bigutwaye urabireka ni sawa. Turamaze kubona abantu bayifata n'ikirungo ukabona ko akiri guteka nk'imboga zitandukanye cyangwa imifungurwa nk'abaryama nk'amafi inyama ukabona ko bashobora gukatagura nk'ikirungo navyo mujya buryo ni uburyo bwiza baba bayiherejemo nk'uko twoyihereza nk'umutobe. Kuyihereza muri ubwo buryo uvuze ni kirungo aho ntibingana no kuyinywa nk'umutobe ni ukuvuga ngo mu gihe uyikeneye kuyihereza mu buryo bwiza ushaka gufasha umubiri uyikora muri uburyo bw'umutobe mu buryo bwa salade no mu buryo kumbure bw'imboga ziteka mugabo mu buryo bwa decor nko ku nyama cyangwa mu gasosi ivyo tuba dushaka ivyo kurya bimere neza ariko navyo ni sawa. Hanyuma ikindi gihe wayishatse ku rugero rukwiyeho ukora muri bwa buryo bundi ndakubwira. Impanuro mwoha abantu ko batwumviriza kuje no kohereza beterave. Okay, abantu nibijukire kuyihereza kubera nk'ubu urabona ivyo twavuze ni bibaza abantu benshi bafise nk'abantu benshi bagendana amarori kubera amaso abakiri bato abanyeshuri abakuze ni benshi rero kugwiza beterave kubera vitamine A iduha na bya bindi byose twavuga usanga urugero rwo kugwara kw'amasoro rugabanuka. Hanyuma abadame bafise abana bakiri batabana baragwara utuntu infection z'amaraso cyane tuya tu infection tu maraso rero uri umuvyeyi ukazuraha abana bawe akaji wakoze mu vyamwa karimo n'akabeterave uri kuratuma burya bugwara butahaba ko amaraso bari meza akahaba ku rugero kandi umubiri ukaba ufise ubushobozi iminite utuma imigera n'utundi tuntu tugwaza tutaguma dusinze kazo umubiri n'ingoga. Hanyuma ikindi beterave turashobora kuyirima tukayigwiza igahingurwa nk'ibintu nababwiye ushobora gukora poudre ya beterave yiherezwa nk'icyayi nk'ikawa nk'icyo ni ikintu gihambaye ushobora no gukora nk'umugambi ukomeye ukazirima. Rero twese dukeneye amaraso n'ubuzima kujya ku Imana beterave yihaye ibara ritukura ijya kwanza n'ikintu gihambaye gituma abantu bose babona ati beterave ndayikeneye kuko ntagira amaraso simba nacyo ni kimwe mu bintu bidufasha ku maraso na bya bindi byose. Ubwo rero twoza turayihereza twese abo bishoboka bose kandi iraba henshi ku isi mu bihugu bitandukanye kumbura abantu bareka kuyihereza kwa kutavyitaho mugabo henshi birashoboka. Ego utumire wacu turagushimiye nanje ndabashimiye cyane. Ego no muri kiganiro nitwabahamaganaza ko muzotwitaba tuzokwitaba turabashimiye cyane. Ego murakoze cyane. Ego naho rero cyo tumwese bakunze imbonesha kuri Dikobu TV dusozereye ikiganiro kituyagije ni kuhereza ingabo ribereye Innocent irakoze je nabatemeye kino kiganiro bandashije mwese mu Rwanda kurikanye kino kiganiro no hanyuma tukozagura ibindi biganiro byiza cyane bitwereka ingene tukweze ingabo ibereye. Rero ndabaha ikaze no mu biganiro ubwo tuzo turayaga kugira ngo tumenye ingene tukwereze fungurwa nziza zifite akamaro wacu na mutaha.